bwawe buri mu kuba mu ishaka ry'Imana. Iryo shaka ry'Imana naryo tuvuga ngaha ni umuhamagaro wawe, kuko wewe urafise umuhamagaro. Imana irafise ico yakuremeye, iragufitiye umugambi, kuko nta muntu n'umwe Imana irema itamwiyumviriye, itamugiriye umugambi. Kuri umuhungu rero ubwizwa kuba sûr et certain ko ni waba Imana itakuremye ngo wubake urukristo, Imana yakuremeye kuba frère canke patiri. Muri ivyo bibiri harimo kimwe. Imana yafise yakuremeye muri ivyo bibiri, ou bien nukugira ube umushinga ntahe serugo, nukuvuga ushinga urugo wongere uvyara abana, canke kugira ngo ube patiri canke frère. Uri umukobwa naho Imana yakuremye uri umukobwa kuko ishaka yuko ou bien uba inarugo ukavyara abana canke ukaba umubikira ukihebera Imana. Si wewe uvyiyumvira ngo reka basa niyumvira ico nzoba. Si wowe uvyitorera, birahari. Wewe ico ukora turakikubwiye. Mugabo uwakuremye uri umuhungu hariho igituma, uwakuremye uri umukobwa hariho igituma. Ahandi hari uvyitorera, wovyiyumvira ngo mbega basheje mbu umukobwa canke mbu umuhungu, reka ntore ico noba muri ivyo bibiri. Imana yakwiyumviriye, yakuremye, yarakugeneye ikintu muri ivyo. Ubuhigwe bwawe rero buzoba mu kuba muri ico Imana yakuremeye. Si wowe uvyitorera, si wowe uvyizadukanira. None wobimenya gute? Wobishikira gute? Wobigumya gute? Niyo nyigisho y'uno munsi. Ibintu bitatu tuza kwiga. Ubwa mbere ukumenya umuhamagaro, ubwa kabiri ukwinjira mu muhamagaro, ubwa gatatu ukugumya umuhamagaro. Ukumenya umuhamagaro, kwinjira mu muhamagaro, ukugumya umuhamagaro. Ingingo ya mbere ukumenya umuhamagaro. Mu kumenya umuhamagaro harimwo impande zibiri. Hariho ubwa mbere uruhara rw'Imana, hakaba n'uruhara rw'umuntu. Dufate rw'abantu. Ubwa mbere uruhara rw'Imana. Uruhara rw'Imana hariho ibyo yerekanye umuntu wese acabona. Nukuvuga nk'ubu jewe kubera ko navutse ndi umuhungu narashobora kwiyumvira kuba patiri. Umukobwa muri mwebwe nk'ubu yoba yiyumvira yipfuza kuzoba patiri ariko ararota. Umuhungu muri mwebwe yoba yipfuza kuba umubikira ariko ararota. Nukuvuga hariho ikintu kiba gitomoye deja c'uruhara rw'Imana. Imana yerekanye ni ingene jewe ndemye ko ndi gitsina hungu canke kobwa. Ivyo bituma menya ko mu gutora ico nzoba ntora mu bintu bibiri: kwihebera Imana canke kubaka. Mugabo woba atari umuhungu kandi ntabe n'umukobwa, uyo vyoba bigoye gutora. Uruhara rw'Imana rwa mbere nubwo irerekana bivuye ku kugene yaturemye. Uruhara rw'Imana kandi kugira ngo umuntu amenye umuhamagaro wiwe, Imana yo nyene irabishira muri uyo muntu akavyiyumvamwo, akumva yuko umuhamagaro waba wo kubaka canke wo kwihebera Imana umukwega kwega. Ukumva yuko hari ikintu kimukwega kwega ari nk'uwagenewe kubaka, akabona yuko abonye abubakanye agira ati ese nanje icompa bijya bintu nkabishikira, akavyipfuza gose. Canke agiye aho babyaye ntashake no kuhava, mbere batamuravye nabi n'umwana yomubiba. Sukuvuga ko ukunda abana wese abagenewe kubaka we, kuko umuntu adakunda abana nawe yoba arwaye. Ariko akipfuza gose, akumva ko umutima wiwe ukubaka bimukwega kwega, akumva neza ko ubwo buzima bunezera umutima wiwe kuruta ubundi. Nk'ubu wagenewe kubaka, urumva yuko ibyo kwihebera Imana uravyubaha, mugabo ukumva ntubinezererewe. Ukumva ko wowe umutima wawe utonezerwa no kuba uri muri byo, ahubwo wowe umutima wawe unezerwa no kuba wubatse. Kandi hakaza mbere n'icipfuzo mu mutima, ukumva ko umutima wawe wipfuza rwose ubwo buzima. Hari rero mu kubimenya ibintu bitatu: hari ugukwega kwegwa k'umutima wawe, hari ukugene wumva yuko uwo mutima unezererewe kuruta ubwo buzima, ukumva kandi ko umutima wawe atari kunezererwa gusa ubwo buzima, ubwipfuza rwose. Aha muriko muravuga ivyerekeye ngo none ngo ko hariho amagabo akubita umugore, ngo none ko hariho ubwo buzima ntibwaba ari rwawe. Naho abagabo bose bokubita abagore, wewe uvuga uti ivyo ari vyo vyose jewe gwanje ntazo kuvuga uti niba bakubite ni gwabo, jewe gwanje ahari
natambishe kumwe azokubita. Wewe ivyo ntibiguca inkokora, mbere ikikubwira ko ubuzima ari rwawe nuko ababubamwo nabi aho kuguca inkokora ahubwo bica bikongereza ingufu, ukavuga uti jewe rero sinzobaho kurya. Jewe mu kuba mu bupatiri bwanje abapatiri bameze nabi nibo bampaye ingufu, nibo batumengira nti ko mbona rero urya ameze kurya n'urya ameze kurya n'urya ameze kurya, jewe ngira mfata ingingo kuva ubu zo kwitegura ingene nzoba patiri kugira ngo bijya bimushikira je ntibizonshikira, bijya akora je sinzobikora, bijya agwamo je sinze ndabigwemo, kuko kuba patiri je ndabishaka. Muravyumva? Ukumva ko binezererewe ibyo ubwa mbere biragukwega ukumva ko ubwo buzima bugukwega ubwa kabiri ukumva ko umutima wawe ubinezererewe ubwo buzima, hamwe wumva ko niwabushikamwo uzobuhiriwe, kuko Imana ntiduhamagarira nari mu buzima tuzoba tugowe nta na rimwe. Ikikubwira ko vocation urimwo ari rwawe nuko uguma uyinezererewe, ukumva yuko naho boguha ibindi bintu bingana iki utovamwo, ukumva yuko naho hoza ingorane muri ivyo bintu urimwo, naho hoza ingorane zimeze gute utovamwo. Kandi ingorane turahura, mwumve ngo nta ngorane duhura, turahura mugabo ukaba unezerewe n'ubwo buzima ku buryo ugira uti izi ngorane ngeranije n'ubuhigwe mvise bwo kwa muri ubu buzima ni nto cyane, ukumva ko binezererewe. Ubwa gatatu ukumva ko vyipfuza koko kubishikira. Nka jewe ntanguye seminari nkuru nabona imyaka ari myinshi iri imbere yanje, imyaka 8 yose iyumvira yumvaga yemwe iyo myaka izohera ryari, imyaka 8 yose numva umenga bobo mpabuna nyene. Hari umuseminari ningeze kwigisha umunsi umwe musenyeri wiwe acakura mu seminari, hanyuma asigaye ngo mbebasha ngo mwana muzobushikira ryari ubusaserdoti. Umuseminari umwe acambwira ngo musenyi ngo nta kuntu mwamura butugurana ngo tugabandanya kubwigira mwarabutugurana. Mugabo we yabivuze ntiyahavuye umusaserdoti, mu by'ukuri ntabwo yipfuza, yashaka umweguza. Mugabo wabutorewe arabwipfuza gose. Mumaze kubushikira ibibazo vyerekeye umuntu amaze kubushikamo ndaza kubishika ko hanyuma ubu mwanze mwumve ikikufasha kumenya umuhamagaro wawe. Urumva ko kwegwa n'ubwo buzima kandi ukumva yuko kubibamwo wo ubinezerewe, uvuga uti uvyumviriye gusa ko wowe uri muri ubwo buzima, woba wubatse cyangwa wowe uri umusaserdoti, ukumva yuko kubibamwo vyonyene bizanira ubuhiga umutima wawe, kuko Imana iduhamagarira iminsi yose ubuzima bwo guhigwa. Iminsi yose mwanya muvuga ngo hari abihebeye Imana mubona batanezerewe, uwihebeye Imana mubona atanezerewe. N'abajya bose mwavuze ngo umengana abaprisonier ngo ntibagira liberty, n'abajya bose mubona ngo barakara ngo bamana inzigo ngo nta rukundo, uragenda umwongorere uti ko igihe atanezerewe nukuri sivyiwe busivyiwe. Ikikubwira ko ubuzima nuko unezererewe. N'umugabo n'umugore naho babubakanye ntimwiyumvire ngo umugabo n'umugore ntibigera bagira ingorane, birashika bakagira ingorane bagatongana kandi batonganye ni ibintu bisanzwe. None bose ntibafise ico bita système nerveux. Système nerveux c'est pour s'énerver. Ntibitangaje rero ko batongana umwe agashavura undi agashavura, mugabo naho boshavuranira uhirahiye ugakora kuri umwe ubundi akihaguruka ati ninde yagutumye kumvugira nabi umuntu, ninde yagutumye, aguma bakundana. Naho ivyo byaciyemwo ni hamwe atazibana zidakomanya amahembe, mbere umwe akubitiye ahantu asanga undi yamuteguriye utuntu, ko ibyo nagaciyemwo gusa mbere biri mu bituma urukundo rwaba ruguma rutera imbere, kuko murabona abantu iyo babana baza baramenyerana gushikaho kujya amabuye mubona mu ruzi aza aritsitana ko gushikaho yose aba ari ise. Mugabo si ukuvuga ko atangorane na ntoyi ihaba, oya ko bari kubesha, kuko abantu n'abantu, ariko naho iyo ngorane baguma umwe wese aguma nezerewe n'ubwo buzima. Murumvise ingene umenya umuhamagaro wawe. Ubwa mbere banza urabe igitsina cyawe ni hungu canke ni kobwa. Niba ari hungu canke ari kobwa menya ko ari hungu, utabaye patiri canke furere utegeza kubaka. Niwaba ari kobwa naho utabaye masera utegeza kubaka. Mugabo hariho abami bavuga ngo
abantu bubaka ibintu bikagenda nabi, ntimugire ngo ntimwumve ndayivuze gutyo ngo muce mugira ngo umuntu wese rero no kurondera umugabo canke umugore. Hariho abatabishobora. Yezu mu Injili ya Matayo yavuze ngo igihe yavuga ko umuntu wese arongoye atokwirukana umugore wiwe, abigishwa bacu bamubwira ngo nibyo aba ari ibyo ngo byobagezo umuntu atarongoye ngo ini ya padentere ya Somalia ni abo umugabo azokwama amatanye n'umugore wiwe ubuzima bwiwe bwose ntiyigera ahindura. Ni ya padentere ya Somalia niko bamubwiye. Yezu acabwira ngo iryo jambo ntiryumvwa na bose, abahawe kuryumva nibo baryumva. Hari abavuka baramugaye ntibashobore kurongora, hari abamugazwa n'abantu nabo ntibashoboye kurongora, hari abandi nabo babyigize kubera ubwami bw'Imana ushobora kumva niyumva. Murumva, hari abavuka baramugaye ntibashobore kurongora, hari n'abamugazwa n'abantu ntibashobore kurongora. Ngaha ku isi hariho nk'abagabo cyangwa abasore utoshobora guha umugore ubuzima bwiwe wenyene ntashoboye kubugera, umuremeye ku wundi. Igihe ubuzima bwiwe wenyene adashobora kubugera, uyo ntakeneye umugore, akeneye ahubwo umuyaya azaramumenyera byose. Murabyumva? Abantu bose ntibabishoboye kurongora. Hariho abantu bimbunutsa udashobora guha umugore kuko ntabyo ashoboye. Hariho n'abakobwa bimbunuza kazi udashobora guha umugabo kuko ntashoboye gutunga umugabo. Umuhungu adashobora gutunga umugore, umukobwa adashobora gutunga umugabo. Uyo ari muri aba Yezu avuga bavutse baramugaye cyangwa bamugajwe n'abantu. Murabyumva? Yavutse yaramugaye ni ukuvuga mwiyumvira ubumuga bw'umubiri gusa. Hari n'uvuka yaramugaye kubera yuko nta muntu yigeze amurera, nta muntu yigeze amwigisha icyo ari cyo uwundi muntu, ntazi icyo ari cyo umugore, ntazi icyo ari cyo umugabo, ntazi icyo ari cyo umuntu. Wewe ku buzima bw'ikintu gihambaye ni ukurya, amaze kurya akaryama, ibindi byose ntumubwire nta kindi yitaho. Ku buryo agiye no ku kazi amahera yose ayahembwe aragenda akayarya ayaheje agataha. Iminsi yose gutyo nimbunutsa idakwiye umugore idakwiye umugabo. Bose ntibashobora kurongora, bose ntibashoboye kurongora. Murabyo ibyo ni iby'ukuri. Mwebwe rero ni mwamushaka gutora muri izi vocation zibiri, kwiyebera Imana canke kubaka, mumenye ko uri mbunuza uzobaho gutyo, bakuronderera umubone muyaya azara kumenyera byose. Mugabo utari umuntu ngo ubanzibe umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umugore, umuntu azi kurondera ikintu akagikurikirana akacitunirako gushika gishitseko. Ibyo turiko turavuga si iby'iwawe. Murabyumva? Kandi ntawe ushobora kuba abona adashaka gutunga umugore cyangwa gutunga umugabo ngo reka nje kwihebera Imana. Byo nyene kwihebera Imana uri mbunuza ntushobora womarira icyekereziyo. Mu iseminari bamenye honyene kuri impuissant urarutaje. Ukwihebera Imana nibyo abantu bakomeye, nibyo abantu batabigiyemo kubera badashoboye n'ibindi bari babishoboye. Mbere kubera ibyo bindi bari babishoboye niho bashobora no kwihebera Imana. Nguko uko mwomenya rero umuhamagaro wanyu. Ibyo byabo bantu batashobora kurongora no kurongorwa ndabikijijemwo kugira ngo ntimwiyumvire ngo kurongora no kurongorwa ngo nibyo bya bose. Habana mbasi ibyo bya bose. Hari n'ababyita ngo nibyo bintu bisanzwe. Ntibisanzwe na gato. Ababirimwo barazi neza ko bidasanzwe. Ingingo ya kabiri, none umaze kumenya umuhamagaro wawe wowe winjiramwo gute? Hari ikintu nari nsimvye mu ruhara rw'umuntu. Uruhara rw'Imana narubabwiye, Imana irabikuremera hanyuma ikabikumvisha mu mutima, urabanza ukabyumva wowe nyene ukabyiyumvamo. Ibyo utiyumvamo ntiwirigura agira ngo ubwo gabasha ibisigwandi sigwawe, ibyo utiyumvamo sigwawe. Ubugira kabiri, uruhara rwawe nawe, uruhara rwawe nuko kwiyumvamwo, nuko kumva kukwegwa, nuko kumva kubinezererewe. Ariko hariho urundi ruhara rwawe nuguhanuza. Mu ruhara rw'abantu urahanuza ukabaza abantu bakabikubwira. Mbere hari igihe Imana ishima ko ubimenya utaranabishikira. Jewe abantu batanguye kunyita uwihebeye Imana nkiri muri primaire. Imana yashatse ko mba ndabimenyera, gusa nagiye ndamanuka buhoro buhoro mva ku bukuru nja ku butoyi. Uko nkiri muri 5e banyita cardinal, ngeze muri 6e banyita archevêque, ngeze muri 7e naho muri secondaire mba patiri. N'ubu niho nkiri.
abantu barashobora gukonfirma la confirmation, abantu bakavuga ati wewe vraiment ibi bintu urakwiye kubijamo, ibintu n'ivy'iwawe. Ariko naho abantu babivuga, uzovyemeza wenyene ku izina rya Yesu Kristo n'umwe mu bashinzwe kwemeza ibanga ry'umuntu. Umusaserdoti akabakira umuhungu n'umukobwa, akabumviriza, amaze kubumviriza akabandika, akemeza ko bokwandikanwa bakabana. Amaze kubandikanwa bagatangaza no mw'isengero yuko abantu nakana n'akabazubakana. Babitangaza kubera kugira ngo nihaba hariho intambamyi umuryango w'abakristo wose uvyumve baze kubivuga. Barashobora kuza kubwira Padiri ati barya abantu ntibubakana, ntibikunda, hariho intambamizi nizi. Padiri agaca abahamagara, bwa bundi mwebwe ntimushobora kubana, birahagarara nyene. Akarorero, harashobora kuba n'izindi ngorane zo kubana. Umugabo umwe yaje kumbwira ko agomba kubakana n'umukobwa. Uwo mukobwa nyene ndaza aravuga ati ego ndashaka ko twubakana. Uwo mugabo akaba yigwariye sida, je nkaba ndabizi. Uwo mukobwa nawe sinarinzi ko ari. Ndabwira uyu mugabo, wa mugabo wewe ushaka kubakana n'ujya mukobwa, ariko wewe uragwaye umugera? Atego ndawugwaye. None warabimubwiye? Oya, ntabyo namubwiye. Utabimubwiye ntimuzubakana, nta sakaramentu tuzoba. Utegerezwa kubimubwiye, avyemere, abizi. Kuko murabona ko abageni bagomba kubakana, tubabaza ngo abageni mwaje ngaha kuragana kwabirana atagahato, kugushaka kwanyu mubikuye ku mutima, turavyemeye. Muremeye ko muri iryo banga ryo kwabirana muzokundana mukagiranira urupfasoni ubuzima bwanyu bwose, turavyemeye. Muremeye kuzokwakirana urukundo abana bose muzohabwa n'Imana, mukabarera mukurikije amabwizwa ya Kristo na Ekleziya, turavyemeye. Ko mushaka kunwana muri ibanga ryo kwabirana rero, nimuhana ukuboko kukuryo mwemeze imbere y'Imana na Ekleziya indagano zanyu, batehe bagatanga. Muvyumvirize neza kuko nivyo muzovuga jewe Yakobo ndakwabiriye, wowe Yakobo rina ngo umugore wawe, kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushwa. Muravyumva neza, ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushwa. Ugwaye cyangwa ukomeye, nzogukunda ndagusonere iminsi yose mu buzima bwanje bwose. Yakobo rina nawe akaja ati jewe Yakobo rina ndakwemeye, wewe Yakobo ngo umugabo wawe, kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushwa. Ugwaye cyangwa ukomeye, nzogukunda ndagusonere iminsi yose mu buzima bwanje bwose. Padiri agasabwa ati izo ndagano zanyu muragani imbere y'Imana na Ekleziya, umukama nazishemeze kandi abahunda umuhezagiro wiwe, Imana ifatanije ntihagire umuntu agitandukanye. Biba biheze, kuva uwo mwanya biba biheze. Ntasubira kuvuga ngo umugore wanje aragoye, ngo umugabo wanje aragoye. Ntiwavuze ngo mu buhigwe no mu marushwa, kandi atagahato kugushaka kwawe bikuye ku mutima. Ntabwo ushobora kuvuga ngo none ko je namukunze agikomeye, none yanokotse amaso, none ntiwavuze agwaye cyangwa akomeye. Je none ko memeye ko tuzobana kuko nabona ameze neza, none ubu yabaye paralize, none ntiwavuze agwaye cyangwa akomeye. Muravyumva? Murumva ko atari ubuzima busanzwe, ni engagement ikomeye. Jewe niyangaje ku Mana, kandi Imana ntizigera impemukira. Sur et certain, Imana ntizigera impemukira. Mugabo kugira engagement nk'iyo ku muntu, ntihagire ucagira ngo ndavyumvise pa jewe rero nzitorera ivyo vy'iwawe, uvyitorera nivyo gwawe wewe tora gwawe. Mugabo murumva ko ari engagement ikomeye, kandi umuntu ayigira yiyumviriye neza. Nico gituma umuhungu n'umukobwa imbere yo kugira engagement banza kuvugana vyose. Uwo muhungu nabwiye ntibanze umbwire rero ko ugwaye, akwemera abizi, ntakwemera azi ngo urakomeye kandi ugwaye. Niyavyemera turabahezagira, utayimubwiye ntitubahezagira, kuko ntiyobivuga abikuye ku mutima, yohava bivuga atazi ko hariho intambamye. Muravyumva neza, birumvikana ko hoba harimo ikinyoma. Ukwinjira rero muri uwo muhamagaro bawinjiramwo gute? Umaze kuwumenya uwinjiramwo gute? Uku kuwinjiramo ngomba kuvuga ni hamwe umuntu ibintu yatorewe abirimwo koko, ukavuga uti bijya bintu kabisa ni gwiwe. Muravyumva? Bijya bintu kabisa ni gwiwe. Ego ujya muntu yubatse abikwiye, cyangwa ujya muntu yihebeye Imana bikwiranye. Kugira uvyinjiremo umaze kubimenya, wewe wamenya umuhamagaro wawe,
wumvise ko wahamagariwe kubaka cyangwa wahamagariwe kwihebera Imana. Muri icyo gihe ukubyinjiramo ko wawe ubwa mbere ni ukwanka kuvanga, ni ukuvuga ni naba natorewe kwihebera Imana kuva uyu munsi sinze ndavanga Imana n'abandi bantu cyangwa n'ibindi bintu. Ni natorewe kubaka, uwo dutegeza kubakana sintangure kumuvanga kuva ubu kuko ariho. Nk'uwe wa muhungu Imana yarakuremeye umukobwa muzubakana. Imana nishaka kukuremura umuhungu wigire ngo hanyuma urabona we nkugize umuhungu ivy'umukobwa uri debrouiller wironderera. Nono yarakuremeye umugenzi mukwiranye. Umunsi uri zina muzohura. Be muzohurira he? Be muzohurira mu Kamenge cyangwa muzohurira ku Musaga cyangwa muzohurira muri Amerika cyangwa muzohurira i Buraya. Imana niyibizi ingene izobahuza. Mugabo umunsi uri zina utembera isi yose uyimare muzohura. Byerekeye ingene wo mumenya ibyo ni by'ikindi gihe. Ariko ubu tugomba kuvuga ingene wo kwinjira muri uwo muhamagaro. Ubwa mbere nuko utavanga. Wewe wagenewe kubaka utezwa kwibikira umuntu muzubakana, kuko niwe mugabo wawe, niwe mugore wawe. Niwe atangura guhitanisha abagabo bose b'uyu munsi, niwe atangura guhitanisha abagore bose b'uyu munsi. Uzoza gushikira uyo muntu Imana yakugeneye usigaye uri gikambi hamwe asanga tanye kombo kandi ibyo birafise ico bivyonona mu buzima bw'abubakanye. Ubwirizwa kwirinda kuvanga uwo muzubakana, uramwibikira kuko uruwiwe. Imana yakuremeye uwo. Byongeye kandi ushaka kwinjira mu muhamagaro wawe nukwanka kuba inusu, nukwanka kuba inusu. Nukuvuga inusu nukuvuga iki? Nukuvuga igice kimwe ndihebeye Imana, ikindi gice meze nk'uwubatse. Umukobwa umwe niwe babajije ariko agiye kwandikisha karanga muntu. Mademoiselle, êtes-vous célibataire? Oui, de temps en temps. Murumva igice kimwe ni célibataire, ikindi gice aba ari kumwe n'umugabo. Agace aba célibataire de temps en temps akubaka de temps en temps. Ni nusu, nukuvuga ni nusu y'umuselibateri akaba nusu y'uwubaye. Ugomba kwinjira mu muhamagaro wawe ntiwemera kuba inusu. Ubu umuntu yuzuye être pleinement dans ce qu'il est. Ukabiba mutari nusu, kuko umaze kuba mu bintu uri nusu uzopfa uri nusu. Uko naho uzubaka uzoba inusu. Uwo mwubakanye ukaba uwiwe gose bimwe vyuzuye pleinement. Uri wihebeye Imana nawe ukaba uw'Imana pleinement. Uyu munsi ntubu wihebeye Imana, mugabo de temps en temps ntubinusu. Ukwinjira kandi mu muhamagaro wawe nukuwubamwo nukwanka kubangikanya. Mubangikanye uyo muntu wawe n'uwundi muntu. Ego uyu niwe wanje, niwe twubakanye, uyu niwe twubakanye. Mugabo hariho uwundi dukundana, ko umuntu ashaka kubakana n'umuntu agakundana n'uwundi. Uyu ni se w'abana cyangwa ni nyina w'abana. Uyu nawe se w'abana banje, nyina w'abana banje, uwo dukundana nawe ni naka. Uko nikubangikanye. Cyanke mu buzima bwo kwihebera Imana, uyu niwe Yezu nihebeye. Yezu niwe nihebeye kandi mba mu rugo rwiwe, mugabo hariho uwundi dukundana. Ibyo no kubangikanya. Imana iranka abantu bafite umutima ubangikanije. Imana iranka abantu bafite ico rero ubwiza kwihatira mu kwinjira mu muhamagaro wawe no kuba umuntu atomoye. Murabyumva neza? Bumuntu atomoye, atari umuntu avanga, atari umuntu abangikanya, atari umuntu w'inusu. Ibyo wumva ushaka kuba watorewe wiyumvamwo bibemwo pleinement. Ubu utari nusu, utavanga, utabangikanye, ubu umuntu atomoye. Kandi ntutangure kuraba nk'ubu je natorewe kuba patiri, ndazi neza ko atamukobwa n'umwe kwisi Imana yandemeye. Nibishaka kunshikira ngo vuge ngo nitegeze ngo ugashe ujya ntiyari kuba kwanje. Kajya ntiyari kuba kwanje. Nta uriho je nta mukobwa n'umwe Imana yandemeye, kuko yandemeye kuba patiri. Yandemye iziko nzoba patiri, irandema ndi seul célibataire à vie, kandi atari de temps en temps. Kuba umuntu atomoye nibyo bifasha rero kwinjira mu muhamagaro. Uyu munsi rero wewe umaze kumenya umuhamagaro wawe niwe wagenewe kubaka, ucubaho uri wese wibikiwe muzubakana, ukigenza uyu munsi nk'uwitegurira kuba inarugo. Mbere ugatangura gufata imigenzo yabaye inarugo. Kuva uyu
munsi ntiwigira akantu k'akagugu wigira akantu k'akagugu kandi uziye ko witegura kuba inarugo. Tangura nyabuna ubu mwigeme witeka, wisoneye, ufise icubahiro, utemera ko baguta mu bintu ibyo ari byo byose, kuko wewe uriko witegurira kuba inarugo kuva ubu. Mbere kuva ubu ugomba kuba umuntu yuzuye nka inarugo. Uri umuhungu azubaka ubu utangura kwimyeza kuba serugo, ukaba umuntu responsable, ukigenza nk'umuntu afite responsabilité, azi icyo akora, atari umuntu umwana baza barahaba ibibero. Ukitangura kubyinjiramo kuva ubu. Jewe maze kumenya ko natorewe kuba patiri, maze kubimenya neza, cyembaho nka patiri uti wabigenza gute? Ibi hari zandi bagiraje ntagire, cyandi bagiraje ntagire, bazanye umuziki ku ishuri, abandi bagatangura gutamba bimwe byatamba bamatanye, je ntavyo bagira. Uko naye maze kumenya ko nzoba patiri, navuga nti bijya kumbure ni byaba abitegurira kuba kujya sigwanje, cyanje sigwanje. Mbere hari abahungu bigeze kunshira mu katabesha bati, wewe tubwira igituma wigira akagarama ruganda ntugire iby'abandi bagira. Ni kuko utagira iby'abandi bagira. Nvuga nti jewe ndababwira banza musigurire, ni kuki mu gutamba slow abantu bayitambana bateza kuba umuhungu n'umukobwa? Kubera ko atamuhungu n'umuhungu bayitamba. Nsigurira igituma mpeze ndabisha mukunzi kurambya ngo niko bimeze. Jesi nendago niko bimeze, mbwira igituma. Kubera ko umukobwa n'umukobwa atotamana slow, kubera ko umuhungu n'umuhungu atotamana slow, kugira ngo slow yibeho hatera kuba abahungu n'abakobwa. Cyenzo tambarege tambarege hagezerege naca nkaguruka kandi nkagace hageze slow yicari nagera bijya sivyo wanje double sintegere. Kubera ko umuhungu n'umukobwa gusa, kubera ndabyumva gusa n'igicari slow ivuyemwo hagerege ngaca mpaguruka nkagace. Donc wewe umaze kumenya umuhamagaro wawe, nta kuvanga, uca utangura kubaho witegurira iyo vocation yawe. Ugiye urabaho uvanga, ugahitana ibintu byose, ugapfa amazi unyoye, ugapfa isosi unyoye, icyo uzoba ntawe ukizi, kandi na wewe ntacu uzopfa umenye, kuko uri umunwa w'inkunda byose. Umunwa w'inkunda byose uhitanisha amazi, uhitanisha amasosi yose, uhitanisha ibiziba, uhitanisha ivu, uhitanisha ifu, uhitanisha amazutu byose. None wumva uzomenya icuri gute? Nawe hazagera ko winjira muri vocation yawe uzoyinjiramwo, mugabo uri umunwa w'inkunda byose, nawe nyene utazi icuri, uri wa muntu amfete ntuzigera ugira ubuhigwe, kuko nibyo watoreye ntibigeze ubyinjiramo. Ico watorewe rero cinjiremwo kuva ubu, utangura ukibemwo kuva ubu, ucitegurira. Niko kwitegura. Kandi rero kubera Imana ibigushiramwo hakiri kare, bikumvisha hakiri kare, kugira ngo utangure kubyitegurira mu kubyinjiramwo buhoro 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 buhoro. Ukubyinjiramwo rero niko n'abandi bazoheza bagakonfirma ati koko ivyo bintu wewe muraberanye pe. Uri umuhungu, abakobwa bakakwitegeza ati urya muhungu vraiment jewe ico mu mpatukabana, cyo mu matukabana, ujya mukobwa icyo mu matukabana. Nabwangu icyo mu matukaryamana, kuko barabona ko intumbero yawe uragendera iteka ku buryo ibyo bintu atono kubaka no kubikubwira. Mugakabona yuko hamwe yogira Imana mu kabana, wowe umuntu witeka umutera iteka ko warabyinjiyemo. Ari ukwebera Imana nawe bakavuga ati urya muntu vraiment najyane uzi kwebera Imana, urya kabisa n'ibyiwe, urya arabikwiye. Muga hari n'uwundi ajyayo ngo naka ngo bagiye mu byo kwebera Imana. Sha wewe uko tukuzi ubwo ni wihenze, ubwo ni wihenze, reka kujya kwihamenyo. Voilà, icyo muracumvise. Ica gatatu, kugumya umuhamagaro. Umuhamagaro umuntu awugumya mu gufata ingingo n'uburyo bibereye kugira ngo ntahemuke. Ingingo ya mbere yo gufata kugira ngo ntuhemuke nuguhitamwo wivuye inyuma. Ni waba warubatse uyo watoye ngo mwubakane, waramuhisemwo wivuye inyuma. Kirazira gusubira kuraba mu basigaye ngo ubwo sinihenze sinaye gutora uriya gabasi, ngo sinihenze ntiyari
ngo siyo ntora naka ngo uyu wanje nta kundi ko namaze kurugwamwo. Mugabo hitamwo wivuye inyuma kandi umenye ko uyo muntu ari w'Imana yakugeneye, n'uyo ntusubire gutereza akajisho urondera abandi. Nuwoza kukwikundwa akazako umwita je naratoye ndafise, uravyumva neza. Mbere ikikwereka ko umuntu yahisemwo iyo ari uwubatse, ntiyemera na rimwe kugiranira ubucuti iyo ari umugabo n'uwundi mugore, umugore wiwe atabizi, canke ari umugore n'uwundi mugabo, umugabo we atabizi, kuko inshuti yimwe ikiba inshuti y'uwundi. Uwihebeye Imana nawe ahitamwo mu kudasubira kwiyumvira ko yoba mu bundi buzima. Uwo Yezu yahisemwo akamenya ko ari uwo, kandi akamuhitamwo yivuye inyuma, atagusubira kwiyumvira ubwo gabashaho ngo yango reka ndabe mpave nza kuronderera ahandi. Shura kwiyumvira kujya kubaka kandi waramaze guhitamwo. Icese yabwiye Yezu, hariho abavuze ngo batirimutswa n'abavamo. Yabwiye Yezu, Mana nzima ndaguhereje ubuzima bwanje bwose, ndakuraganiye ubworo, ubwere ntegerwa n'ubugamburutsi mu buzima bwanje bwose. Kabivuga icese. Bukeye kabiri ngo oya narihenze. Murumva ntiyari yahisemwo. Uhisemwo ushaka kugumya umuhamagaro wawe, uyo wahisemwo niwe mugumana, nturondera abandi. Byongeye kandi kugira ngo ugume mu muhamagaro wawe, hariho ingingo zijyana n'uwo muhamagaro ubwirizwa kwama witwariritse. Ndababwira zimwe zimwe zikomeye kugira ngo umuntu agume mu muhamagaro wiwe. Mpere nko kububatse, abubakanye ingingo bafata kugira ngo bagume mu muhamagaro wabo wo kubakana, nuko batemera ko hari undi umuntu abaca hagati. Nk'ubu umuntu ngo aze kubwira umugabo ngo wewe ujya mugore wawe ibi nibi 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 nibi, ubundi ngo abwire umugore ngo wowe ujya mugabo wawe ibi nibi 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 nibi. Gutyo uwo muntu abace hagati, yigira umugenzi w'umwe yagiriza uwundi. Abubakanye ntibemera ko hari umuntu abaca hagati. Ni telefone ari telefone, umugabo arashobora kwitabira umugore, umugore akitabira umugabo. Umwe atanguye kuvuga ngo no ntiwitabe, mbere mu kuyitaba akaja haruguru, agasiga uwundi muri sara akaja haruguru. Ni ukuvuga ko hari uwundi muntu ariko arabaca hagati. Murabyumva? Ni umwe bagomba kuguma muri uwo muhamagaro wabo, baguma ari umwe, kandi aho umwe ari uwundi abahazi, baravugana. Ubu ngiye hanaka kwa naka nza kugarukiza hanaka, nanje ngiye hanaka kwa naka nza kugarukiza zena. Umwe wese ahari uwundi abahazi, naho batamana umwanya wose. Kandi mbere nkuko mwamye mubivugejo bagatelefonana ngo sheri bimeze bite, bimeze bite, bakavugana. Murumva kuko numwe. Iyo ari umwe rero murabona umubiri wanje uravugana. Nk'ubikino ryiyumvira umutwe wanje urakizi, hani n'irindi no rirakizi. Ingene ino ryanje rimerewe irindi no rirabizi, ingene ukuboko kwanje kumerewe ukundi kuboko kurabizi. Iyo umuntu ari umwe haraba communication, nabo baragira communication bakavugana byose, ntibemera ko baca hagati, kandi ntihagire icumwe ahisha uwundi. Ibintu byose barabisangiye kuko numwe. Mu kwiyabera Imana naho ingingo zo gufata, iya mbere ni ukuguma wihambiriye kuri Yezu Kristo. Uguma wihambiriye kuri Yezu Kristo, ukagiranira nawe ubucuti bwinshi kamutima, icyo bita relation personnelle intime. Kuganira na Yezu ubucuti bwinshi kamutima, hamwe wumva ko Yezu udashaka kumuvirira. Ibyo rero bigusaba gukomera ku gisabisho, kuzirikana ijambo ryiwe n'ibindi. Nico gituma mubona hari abihebeye Imana ubona umenga ntibanezerewe. Si ukuvuga ko batari baratowe mugabo ntibahitamwo. Yezu yarabatoye mugabo ntibamutora, kuko Yezu arashaka kugutora we ntumutore. Iyo mvugo murayumva? Yezu arashaka kugutora we ntumutore, ukaguma uri umunwa w'inkunda byose. Ibi ni byiza mugabo nibi reka ndabihitane, reka nibi ndabihitane, reka nahanze ndahonja, reka nibi sindabyumviriza. Guhitamwo Yezu nibyo bituma uguma mu ibanga. Kandi byongeye kandi uwihebeye Imana adakomera kugisabisho, kuzirikana ijambo ry'Imana, guhabwa amasakaramentu, ntaba gifise bwa bucuti bwinshika mutima na Yezu. Nico gituma mubona burya vocation umuntu ashaka kwitakaza. Umuhamagaro wawe urashaka kuwutakaza, waba ukubaka urashaka kuwutakaza, waba ukwihebera Imana urashaka kuwutakaza. Umuhamagaro barawutakaza.
bawutakaza gute? Kuko batafashe ingingo zikwiye z'ukugumamwo. Imana yarantoye mugabo ni jewe mbwirizwa kwihatira kuguma muri uwo muhamagaro wambaye nkawinjiramwo. Ikintu cyo kwinjiramwo mwumvise ko gihambaye, nkawinjiramwo pe, sinemere kubangikanya, sinemere kubinusu, sinemere kuvanga. Hanyuma maze gushikayo ngafata ingingo zikwiye zo kugira ngo muhamagaro wanje ndagumemo. Hariho ibyo utabugishobora kujamo. None uri nk'umugabo yubatse, hanyuma hakaza uwundi mugore aje kukuramutsa wibereye mu cyumba, kadodo urinde ndi mama Fifi shikino aho ni mu cyumba. Icyumba cy'umugabo n'umugore nta wundi mugabo yinjira, nta wundi mugore yinjira. Muravyumva neza? Ni nko mwitebere nakuro, nta wundi mugabo yinjira, nta wundi mugore yinjira, abana gusa. Nahantu hasonerwa ku buryo nka jewe data na mama barara nagiye kwinjirayo umunsi umwe maze kuba faratiri, bantumye kurondera amahera ahantu bayazika ahandi, kuko bari bafite ahantu bazika amahera twebwe bana tutari tuzi. Ahandi mu cumbi wabo ni sanctuary. Kujya byaranteye n'ingorane ngiye kuramutsa abagenzi banje b'abazungu, umugore aragwara harahera nk'indwi yose, hanyuma arashabura baza kumbwira ngo yaragushaburiye ngo kubona gwara indwi yose ntuje kumuraba. Abazungu none hajya mu cumbi ndashobora kujayo? None wagira ngo ntujayo? Murambabarira, iwacu jewe aho data na mama barara nta mwana yajayo, ni sanctuary, ni banga, hari ibanga rikomeye ry'umugabo n'umugore. Ensiri ubu ngaha mu kizungu abana barisukira kandi ni byiza, mugabo ibyo nibyo kwibagiza. Uwundi mugore aje uri umugabo ntumwakira mu cyumba, uwundi mugabo aje uri umugore ntumwakira mu cyumba. Murabyumva? Nanjye nihebeye Imana, ndafise amabanga nsangiye na Yezu Kristo atawundi n'umwe ashobora kwinjiramo, ari byatwe na Yezu. Nubakanye na Yezu, wubakanye na Yezu, hariho amabanga hamwe na Yezu nta muntu yinjiramo. Hariho ukuntu tubanye na Yezu nk'uko umugabo n'umugore babanye, natwe nuko. Ibyo rero uwihebeye Imana atabigumyeko umuhamagara awutakaza. Ibyo rero uwubatse atabigumyeko umuhamagara awutakaza, ntabakimenya icyari, ntabakimenya umuhamagaro wiwe. Niho mubona rero abagomba guhitanisha byose. Uyu munsi ngo turavanye, ejo ngo tuje muri sentare. Ni kubera iki? Umuhamagaro ntibawumenye, niba barawumenye bapfuye ibyo bagize, kuko hari bose n'ibyo bagira. No, ntimugire ibyo bose bagira, ibyo wowe wahamagariwe. Umaze kuwumenya, kuwinjiramo none kwitegura kuva ukibimenya, hanyuma maze kuwinjiramo ukawuzigama. Garde uzama gute? Mu gufata ingingo ziberanye n'uwo muhamagaro wawe kugira ntuwutakaze, kuko umuhamagaro urataka. Ibyo rero twabateguye kubibabwira kubera ibibazo byose mwabaje. Hari abavuga ingorane babona mu ngo, ingo nizaba zimeze nabi, ahubwo nibaha inguvu mwebwe kubaka ingo nyazo, bitume uvuga uti jewe rero ko mbona abantu bubatse bameze uko, jewe ntibizomera gute. Ko mbona abagabo bakubita abagore, jewe wiwanje sinzomurya n'urwara. Ko mbona abagore batuka abagabo, jewe wiwanje sinzigera ndamutuka nzomuhezagira gusa. Ko mbona abagore bakubita abagabo, jewe umugabo wanje sinzigera ndamurya n'urwara. Ko mbona abagore bahimita abagabo, jewe umugabo wanje sinzomuha umuti. Umuti nzomuha ni gisabisho. Ni wewe ubu uhamagariwe gufata ingingo kugira ngo ibyo ubona abandi bagira nabi wowe ubikosore. Ntihagire rero usubira kwitwaza ngo turavye ngo ingo ngene zisambuka ngo bica bituma ngo tudakunda isakaramentu ibyo kubaka. Ni rwawe rusambutse. Muragira ankete murabe, imbere yo kuraba ko urugo rwasambutse, raba igituma rusambuka. Gira ankete urabe, none barya abantu ko urugo rwabo rwasambutse, mbe muri fiansaye yabo babaye abafianse gute, babigenjeje gute, babanye gute mu kwitegurira ubwo bugeni. Kenshi usanga batanguye kuba umuntu w'inkunda byose. Yego
atanga ko umuntu w'inkunda byose batangura kuba nk'umugabo n'umugore kandi batarubakana. Umwe atangura kubona ingene uwundi ari umuhemu, uwundi atangura kubona ingene uwundi ari umuhemu, umwe atangura kubona ingene uwundi adashobora kwigumya, uwundi abona ingene uwundi adashobora kwigumya, umwe abona ingene uwundi adatinya guhemukira Imana, uwundi abona ingene uwundi adatinya guhemukira Imana. Barabandanya gushika barabana, mugo umwe wese azi ko umwe ari umuhemu uwundi umuhemu. Abo bahemu baratinda barabana. Kandi aho nyene kubera ko ibintu bimeze uko, umwe agira ati uko namubonye ntiyigumya basi, sinzi yuko n'abandi bantu bahuye bitazogenda, ntazi kwigumya ntabanga, mugabo nta kundi, none ko yamaze gutwara inda nta kundi, akaje karemeko. Muragira ankete murabe uko fiançaye zagenze niko urwo rugenda. Fiançaye z'abahemu igira ingo z'abahemu, fiançaye z'abadahemuka zigira urugo rw'abadahemuka. Muti none rero nta na conversion ibaho, nta abantu ntibashaka guhinduka. Yashoboka mugabo jewe ntawo nozana ngo azahinduka ari wanje. Nico gituma umaze kumenya umuhamagaro wawe, wewe ntuvuga ngo jewe mbona ingo zidakomeye ngo no, fata ingingo kugira urwo ruzokomera. Utangure kuba kuvubu une personne exigeante. Ubu umuntu exigent, nuko exigent no kuvuga umuntu adapfa ivyahitanye, adapfa ivyakoze, adapfa ivyagiyemo. We ni waba ushaka urugo rwiza, ni wewe uzorugira rwiza. Ni waba ushaka kwihebera Imana, ukaba umuntu yihebeye Imana bimwe vya kweri kweri atari vya kombo kombo, ni wewe ubyitegurira kuvubu. Jewe rero ngomba kuzokwihebera Imana gutya, ngomba kuzowihebera Imana, atera iteka Imana kandi nawe afise iteka. Ni wewe ingingo, ni wowe uyifata, kandi ingingo utayifashe nani ndazoyigufatira. Haragira ngo jembo ningo zitemeze nabi ngo ivyo kubaka tuzoba turabiraba, ko ni waba uri mbonuza uraguma gutya. Mugabo ni waba uri umuntu uzi ico ushaka, uravuga jewe nzokubaka kandi urugo rwanje ntiruzoba nabi. Ufata ingingo kuva ubu winjire mu muhamagaro wawe, nuwa muzubakana ni waba umeze uko uzoraba umeze nk'uko umeze. Nawe ari exigent, nawe ashaka ibintu bigororotse bitunganye, adapfa ivyakoze, adapfa ivyavuze, adapfa ivyahitanye. Uyo ni wowe wawe. Nayo tujya tugugu nutwo tundi tugugu. Noneho nk'akagugu nako gupfara akagugu nyene nimwe nababwira, bose ntibashobora kubaka. Hariho abateza kuguma rutugugu. Kwihebera Imana niko kugu. Ufata ingingo kuvubu ingene uzomera. Jewe nishatse kuba umupatiri mwiza, nta numwe ashaka kubinkurako, nta numwe ashaka kubimbutsa, kandi ntibishobora kuba ngo abandi bapatiri ngo gutya na gutya. Jewe nagiye mu bupatiri ndababona, mbere nibo batumye mfata ingingo nti ubu rero ko mbona bimeze uko nzofata ingingo jewe ngene nzoba. Kandi gushika n'ubu nta urabinkurako. Igiti kigwira iyo gihengamiye. Muti none nta ushobora gufata izo ngingo bikamunanira. Imisi yose iyo umuntu afashe ingingo Imana ikimuha inema. Imisi yose ufashe ingingo Imana ikiguha inema, kuko ufashe ingingo Imana ikigira iti au moins toi wewe ndabona ko ushaka umuntu atomoye, nanjye nzogushigikira. Mugabo Imana nishobora guhinema umuntu uyu munsi aja kuri ibi, ejo akaja kuri ibi, ejo kuri ibi, ejo ngo reka numvirize nibi, ejo ngo reka nje kumviriza nibi. Uwo nta nema ronka. Mugabo ufashe ingingo yo kuba umuntu atomoye, Imana ikiguha inema. Kandi muri izo ngingo ufata harimo n'ibintu bimwe bimwe, harimo n'ibintu bimwe bimwe uca ufatira ingingo. Voilà. Navuze ko atagabo atakiri umugore mu cumba, nkaho uri umusore ni waba ushaka kuzubaka urugo rwiza, icumba ciwawe ukigira ibanga, nta mukobwa azopfa cinjiyemo, na n'umujyana yo gukora. Niho mugire adoration. Uri umukobwa nta muhungu uzinjira mu cumbi wawe aza gukora yi, aje gusasa. No, hari ingingo zimwe wowe ufata kugira ngo witegure ibanga ryawe, kandi hari ibintu bimwe wowe ucubona yuko bitandukanye gose no kwitegura ibanga ryawe, ugacubura bikura mu nzira. Utabigize urugo rwiza wifuza ntabwo uzoronka. Ukwiye kuba umuntu yebeye Imana nyawe ntabyo uzoshikako. None kubishikako kuko wifatiye ingingo, nawe utayifashe izo ngingo ninde azofata ingingo mu kibanza cyawe? Nk'ubu ahakarore muracari bato mwese, navuze kwizigamira uwo muzubakana. Ni waba utarafata ingingo kutazopfa usambanye, iyo ngingo niwe utarayifata, ninde azoyigufata? Niwe utarafata ingingo jewe sinzopfa usambanye, niwe utarafata iyo ngingo ninde azoyigufatira? None urindira ko haza umuntu yicara mu kibanza cyawe ngo ndafashe ingingo, ntawe uzobigufata. Udafashe iyo ngingo ntawe uzoyigufata.
kandi utayifashe bizoba kuko ikintu cyose utarafata ingingo kutazopfa ugikoze kirashobora gushika. nta ngingo wafashe kutazopfa ugikoze, none ni ukuvuga umuryango uruguruye. Yego umuryango uruguruye. n'uje kugupropoza utubwira oya biragoye abandanije yumva biragoye acakubwira ati oya hariho uburyo bwo kubyorosha. we wavuze biragoye, ntiwavuze uti sinshobora. umubwije ukuri uti ibyo sinzopfa ndabikoze. mbere niwaba ari ibyo ushaka, jewe nawe ubugenzi bwawe buhagarariye ngaha nyene. we warafashe ingingo. uwo muntu niwashaka ava ngaha gututse ngo we uri kibono ntaku mugabo ashitse hariya asagira ati asha urya nanje mugabo niwe nohitamo. iyi ngingo utayifatiye ntawe uzoyifata mu kibanza cawe. kandi ikintu utarafatira ingingo ubu ukutazopfa ugikoze, menya ko gishobora gushika kuko umuryango wacu uruguruye. ushaka ko kitigera gishika, fata ingingo. niwayifata Imana nayo ikiguha inema ikaguha n'ubukomezi, kuko Imana ikigira iti au moins toi wewe uragomba kuba umuntu atomoye. kandi mutabifashe izo ngingo nk'izo zo kuba abantu bakwiye buzuye ataramanusu n'amakombokombo, mutazifashe ubu mukiri bato mukazorindira gushikana imyaka 80 muzoba mwamaze kubatorosha murashaka mureke. ubu mukiri bato niho gufata izo ngingo, kandi uyifashe ukiri muto Imana iguma igukomeza ukazoza no guhangana n'ibigoyi warakomeye. tugire Kristo.